gihe mu gihugu cose leta y'u Burundi isanzwe yarahariye ibidukikije umunsi wa kane wa burindwi kuri uyu wa kane igenekezo rya 2 mukakaru 2020 Ikigo OBPE kijejwe gukingira ibidukikije mu gisagara ca Bujumbura gifadikanije n'ishirahamwe ya PE gishinze gukingira ibidukikije hamwe no gukinga ibiza baratunganije ibikorwa byo gusibura umuserege w'uruzi Gasenyi hafi y'ikiraro cyo kwibarabara rikuru nimero 9 riva mu gisagara ca Bujumbura rija mu ntara ya Bubanza ni neza na neza muri quartier ca Amazone Kinama ni muri commune Ntahangwa hano mu gisagara ca Bujumbura. Engineer Ndaboroheye Pamphile yarahagarariye ivyo bikorwa akaba kandi arongoye OBPE mu gisagara ca Bujumbura avuga ko batunganije ivyo bikorwa mu ntumbero yo gushira mu ngiro igisabo c'ubushikiranganje basanzwe bakukira no kwitabira akamo ka leta y'u Burundi. N'umugambi wa leta bashinze ku munsi wa kane jeje ibidukikije abene gihugu abakozi eka abantu bose ba mu Burundi yuko ku munsi wa kane jeje ibidukikije tuza kuraba ingene dukingira rero tukaba twebwe abari mu kigo c'ibidukikije twari ikigo c'ibidukikije OBPE badushinze yuko tuzora tubikora turaba ama association ari ngaha abene gihugu babise mu mutima baze tubegeranye kugira ngo igikorwa kizo cyo ku munsi wa kane kigende neza. Rero ni kuri yo ntumbero y'umugambi wa leta ukingira ibidukikije cyatumye tuza ngaha mu Carama. Rero mu Carama twatoye kubera iki naho twatoye kubera uyu muserege urabona uyu muserege uri akorera amabarabara abiri inkukura ivariya hejuru n'abantu n'abandi bantu batamenyera ibidukikije bahora bataka imicafu bikaca bihura neza nkukura yose izana ivariya bikaca bizoza kuzibira bizoba bizibira hajya kukira cyo gituma twatoye tutangurire ngaha gusa abene gihugu babona yuko twebwe turi kifi nabo bazore bagerageza naho tutazoza abo mu kigo cya OBPE nabo bazoca baza babandanya ukebwe ku kane ari gukorwa n'ibi byo gusukura igisagara cya Bujumbura. Eka no mwishira hamwe ya PE nkuko vyashikirijwe n'umunyamabanga mukuru waryo Butoyi Jumapiri yamenyesheje ko ishira hamwe aserukira ryashimye kwifadikanya n'ikigo OBPE mu ntumbero yo gushira mu ngiro inshingano iryo shira hamwe risanzwe ryarihaye yo gukingira ibidukikije hamwe no gukinga ibiza narirya iryo shira hamwe risanzwe ririko rirafasha mu gikorwa cyo gusibura umuserege w'uruzi Gasenyi wazibiwe n'imyuzurira yo mu gihe c'urushana ndetse n'igikorwa kigiye kurangurwa cyo gusibura bassin yo muri iyo quartier gutyo ngo imvura izitasure ivyo bikorwa byarahejeje kurangurwa. Babidusabye kandi badutse ako kamo twaje kugira ngo uyu munsi tufatikanye nabo mu gusibura uruzi Gasenyi nako no ruzi dusanzwe tukoramo nyene ibikorwa byo gusibura ari no mpamvu batubwiye tuti umunsi kana tuza gusibura ngaho natwe tutabitaba nk'ishiramwe ryo gukingira ibidukikije byaciye riboneraho nyene aho twoza kugira ngo dufashe n'icyo gikorwa cyo gusibura n'uruzi Gasenyi. Butoyi Jumapiri arongera agatera kama abanyeshure bagiye mu buruhuko gufasha mu gikorwa cyo gukingira ibidukikije yongera agasaba kandi abavyeyi na leta gufasha muri ico gikorwa gutyo abanyeshure bari mu buruhuko bategekanirizwe ibikorwa vyabagenewe mu gihe c'uburuhuko bukuru. Ndongeye nakajeka no gusaba kandi ugwaruka makino kiruhuko cy'amashure bagiyemo bakore badasize inyuma ibidukikije kuko ibidukikije niyo terambere ry'igihugu no kugira dukingire abavyeyi bacu natwe bwenyene turimo. Rero tukasaba yuko makino kiruhuko tugiyemo abanyeshuri twijukire gikorwa bihimirizwa na leta cyo gukingira ibidukikije. Kubw'Imana Jeanne umwe mu bene gihugu basanzwe baba muri iyo quartier twaganiriye asaba ababa muri iyo quartier kwitabira ivyo bikorwa hamwe no kwirinda gutima icafu iva mu mazu yabo muri uwo muserege
kuko iyo micafu ariyo ituma uwo muserege uziba. Turashima cyane no Rwanda ari no mashirahamwe bafasha gusebera hano hantu bakora ibikorwa byiza cyane ko natwe imiryango cyangwa abantu bashobora kurama bashobora cyo kubiriza abo bantu batucafu nuko bakora ibintu bategeka kuba bashiramo gucafu kugira ngo bibone kuko bonone bizotuma taterambere bizohaba n'abanyagihugu bashobora kurama rero muri make kambo kanini nuko abajejwe intwaro abarongozi bakuru b'abanyumva kuvuga bagashe bose bire bakahimiriza abantu ndetse tukanarabana ku bantu baba ariko barafata imicafu bayishira hano kugira ngo bikunde turabana ubwacu kugira ngo twikorere isuku. Nanone urabona ko hari no mu gihe cy'indwara cya coronavirus tutakoze isuku za ndwara ziva muri nyene usanga bene igihugu bari kubagira ibibazo bitanye n'indwara imigerizana na mwaya mazi. Mwomenya ko ivyo bikorwa bigiye kubandaniriza kuri uwo muserege mu kiringo c'indwi zitatu zikurikirana na cane ku misi yose ya kane nk'uko vyabandanije bishikirizwa na Engineer Ndaboroheye Pamphile arongoye OBPE mu gisagara ca Bujumbura.